Iri soko rigisha turazi ko ari abantu benshi bagize ibibazo byo mu mutwe, bamwe baragira ibibazo mu mutwe, abandi nabo barakwa kwiyahura n'ibindi byinshi birabo. Turabizi ko kijya gihe hari abantu babika ibintu batabibika mu mabanki, yaba amafaranga eka n'inzahabu. Mbega mu bintu muri ko muratora ngaha hoba hari ibintu by'agaciro mwasanze haba inzahabu cyangwa ibindi? Iki gikorwa cyarahejeje kubaho, umurundi wese akibone cyaheze, kuko abarundi twahagurutse ntidugisubiye inyuma, ubu tuje imbere kandi abarundi batahure ibi ni vyunguka. Uno musi dukwijije ukwezi kwa mbere turiko turegeranya imitahe mu makonte ari muri CRDB na Bankobu. Ubu mu marundi turegeranije amafaranga arenga miliyaridi 3 y'amafaranga y'amarundi, turegeranije amafaranga arenga ibihumbi 300 by'amafaranga y'amadolari. Iki gikorwa cy'isuku turabona ko mu gihe ijana kwijana, mbega ntabwo buhurugira yuko ibikorwa abagwiza tugaye bamenyereye yuko ari bo babihabwa, usanga babatwaye akazi. Siyoni yaranyemeje, Siyoni yaranyemeje kuko aha hoho niyindi story, kuko ni hamwe hari ya nyubako igeretse 30. Urumva ko amayitide diso yaho dutegerezwa kurondera abahinga bahanitse kurusha bajya bambere mwabonye. Ikintu kijanye no kwasugisha rino soko giye kubako, coco mwaraciyumvire, niba mwaraciyumvire mu kigejeje kugira ngo umunyamitahe zo bayashitseyo batamubwiye ngo yahombye kubera ryahiye cyangwa ryacikiwe n'ibindi. Badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai eka n'ahandi, Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya, Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira, ugakora igikorwa cyakujanye unezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize. Muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm, tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Liprona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768, canke mutwakure kuri uteranye 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31, canke naho usubire mutwakure kuri uteranye 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46. Muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho murereye, ndakubwira yuko John twashyizetegala kadru fomoresa ke Black Mansion Black. Ndakubwira ko turi ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura tuje kuraba. Murabizi ko hacigiye ikiramwe ubakaneshen rirose uburenganzira kugira ngo rishobore gusanura isoko nkuru ya Bujumbura. Bamaze igihe batubwira ko bariko barisukura, mbega gusukura kino kibanza kirenza hektare 2 biza bigeze hehe? Mbega hari ico barahatoye ko tuzi ko hari abantu bumvise isoko rihiye, bamwe bakagira ibibazo mu mutwe, abandi bakavuga ati twarahabusigize y'ibintu bikomakomeye, haba inzahabu canke ibindi, hari ico batoyeyo. Ndabura ko byamaze komera, ariko vyongeye turaza no gusubira tumubaze imitahe igeze hehe, ariko ikindi naco tutokwibagira abantu biracyakunda ko babandanya bashiramwe imitahe. Ndabura ko byamaze uzana ini mpwe bidasanzwe. Gumana nanje Jesse ndahindura, nitwa Justegel Kedru Fomoresa ke Black Mansion Black. Bino kamera mwita umusaza, ndakubwira ko cyegomba nakwereke aha turinjiye ni mu isoko nkuru ya Bujumbura. Ngiki cya kibanza kingana na hektare 2. Murabona ingene isuku rimeze, abantu b'Imana raba guhera hasi gushika hejuru hose. Murabona ko ubakaneshen iri kukivikwa kuri ahandi. Ndabura ko vyamaze nini mpwe midasanzwe, baravuze amajambo menshi barongera n'ayandi, ariko nakubwira yuko ngibi ibisigarira byahoze ku soko nkuru ya Bujumbura. Ndabura ko byaboskomera n'ibintu bikomeye cyane, wumva kutona nyiganza ngo heze. Mbega ibi bikoresho vyovyo bizogenda gute kubakeneye kubikoresha? Hazoba perdof barondera ubakaneshen baja hehe? Ndabura ko tuza kumenya byinshi muri kino kiganiro. Kumana nanje ndabona abajeniyeri bariko barakora, urabona ko n'abandi bose bariko barakora gushika ku musudere muntu w'Imana. Menya yuko kino kibanza kiriko gikoresha abantu bariko barakora ibijanye no kubaka ku mpande zose, yaba umuhede, haba mu maso, aba engineer, gushika no ku musudere, kuko ibikoresho byari byubatswe ngaha
ndakubwira ko byari ibintu bikomeye cyane. Gumana nanje bera kamera mwita umusaza ndakubwira ko ngomba ndabazanire Fabrice Manirakiza nyene iciyumviro nyene imbono gumana natwe nababwiye nti barakora bari ku kivi ndabira ko kino kibanza ndakwibutsa ko kirenza ihegitare zibiri bose bari ku kivi murabona abakenyezi abashinga nahe bose bari bakora byari ntibyoroshe murana kwicuma kimwe gishobora gutera abantu 5 6 7 8 9 10 bantu b'Imana bega isoko murafise ikizere ko rizoza rifise bwa bukomezi nyene gumana natwe ndabwira ati nta aruvuza ati jistegere kwagiye kure nuko namaze kubona nagize ikizere ku isoko tuzoyironka kandi birashoboka turi kubwo twese birashoboka kwa kuri ahandi gumana natwe ariko vyongeye turabizi neza ko iri soko ryarubazwe ivyarishikiye n'impanuka mbega yiteguriye gute ubakaneshe ni kuri bakarino soko kugira ngo impanuka zindi tutifuza kandi turasaba Imana nizigaruke niyo zoshika isoko rizobe ryaramaze kuba assuré muri assurance kana kabiyo mu Burundi canke mu mpuzamakungu ndabwira ko mukanya tugomba duhure na Fabrice kugira ngo aduhe umuco w'ibibazo vyose nariko ndibaza kuko niwe bifitiye inyishu kumana natwe nk'uko nabibabwiye nkaba ndi kumwe na Fabrice Manirakiza ndakuramuza bwana Fabrice Manirakiza ndabaramukije gose Mr Gael ndizera kumeze neza turashimira uhora nariko nababwira ko turi muri mu kibanza cyahoze isoko nguru ya Bujumbura aho gomba hubakwe Buja City Plaza yego ko kuri ahandi Fabri tubwire turabona ingere ikibanza kimeze ko atariko bariko bibaza ngo ndiko ndahuguza ubivuga kwiki mbongira navuga ati biribonekeza muravyibonera yego twe icyo dukora icyo dusezeranye turashikana yego rero ngira uravyibuka igihe mweruka ngaha aha novuga ati hari hakiri kujya rihameze harahiye yego hanyuma rero icyo twabwiye ati mu kwezi kumwe ibi byose tuzoba twabishize hasi turiko turabikuraho rero nimwirabire muduha amanota rero icyo turiko turakora amparalele yaho urabona turiko turagira ama étude d'iso y'igikorwa ca mbere kuko iyi projet tuzoyikora mu mafaze urabibona uravye kijya gicapo iri mu ma shopping mall complex atanu rero nkavuga ati nk'ubu nkaha turiko turakora muri iyi zone na hazoja shopping mall ya mbere bisigurika ati yo niyo faze ya mbere nayo ubundi nk'ubu hariho n'iyiri hajya ry'amabisi ahagarara turiko turayibona turabona icyuma hajya imbere kiriko kirakora mbega hajya muri ko mukora ibiki ibice byo gusukura kino kibanza mugejeje ku bice bingana gutega Fabrice urakoze ibice byo gusukura ikibanza je novuga ati ku ntego twihaye n'umwanya twari twihaye tugeze ku 100% kuko ngira muravyibonera hanyuma ivyo kwegeranya rero ibi bikoresho biva ngaha ngira muravyibonera nabyo aho bigeze ndakunze gusigura neza iki kibanza ni ca leta si ca Fabrice bisigurika ati rero nibi vyuma ubona ngaha ni vya leta rero nk'ubu ministeri ya infrastructure iravuga ko nk'ibi vyuma bitasinzikaye cyane nk'ibyo ubona bigikomeye birashobora kuzokora ibiraro birashobora kuzogira iki rero nk'ubu hariho urwego rwa leta ARB iri kiravyegeranya hanyuma na obeye riheruka ngaha nibaza ko vuba izosohora pere d'offre kugira bajya abantu dufate nka za fabrimetare zihingura ivyuma zize kugura ivyo vyuma ngira urabona yo turiko turayora urabona nk'iyo zone irimwo ivyuma by'amafera beto ivyo byose rero mu byo duha abantu baja batwara ivyo ntidukora ko kuko izo ni imari za leta abari ibintu bikomeye cyane iri soko ryari rimaze imyaka 30 ryubatswe ryari rikwije imyaka 30 ryubatswe bangareye kumenya byari byoroshe je ndakunze kubivuga ati sukwiyemera mugabo ubuzi ubaka Nation Group arazi ko turabarundi twahagurutse mu nzira yo gukora ivyo abandi babona umenga ntivyokoreka rero twe byari byoroshe twe byari byoroshe byari byoroshe urabyibonera turabona hari ivyuma byinshi cyane urabona ko bino vyuma ari vyuma kabisa ugiye kubiraba neza bigikomeye hari abantu bari bashusha umutwe bavuga ngo
nukuri kose ibi vyuma bega basha tubigenda gute kugira ngo tubironke bega turacafisha ivyo tugisigaranye bikomeye aho z'isoko uravyibonera ibi ntibizokora ibiraro mu Kirundi bavuga ati n'inyange ntigwako hariho ibigikomeye kandi rega burya umuhinga ni ugufata ibinyene uko twabifashe novuga ati akabihinyanyura bisigurika ati rero twe icyo turiko turakora ni ukwegeranya ibishobora gukora kandi mugabo ivyamaze gusinzikara kujya mu bibona navyo nk'izo za fabrimetare canke bajya abantu bakora imbabura bashobore kuza kubigura bacishije kuri mu rwego rwa leta obeyere kugira novuga ati babikoreshe bisubire bikore ega nariko ndakora ko narinzi ngo biroroshe ikintu ngoresha ingufu iyi tore yari gaha yari erabi ikicuma iyo ni buro ni buro iri buro none ubundi iyo yugariye gaha rega kera barakoraba niyo woraba for example raba urabona hasi raba ukuntu hari ha betonye isoko hariyo amafera beto isoko nkuru ya Bujumbura yari betonyero hasi kukose iziri fera beto aho hose urabona nk'atu atobora kugira bishobore kugira ya maitide diso raba hajya hose twagiye turatobora hose hari betone ndabona n'imiringoti nga cyane gose iyi miringoti yari ofete nk'ubu ikintu twaciye twihutira gukora cyambere cyabaye cyo kuca tuvugana na Regidezo no kuraba master plan yo ngaha mbega itsinga ziri ngaha zicahe novuga ati bijya bitwara umwanda bicaye kugira turiko turagira ibivyigwa canke turiko turatangura ibikorwa by'inyubako novuga ati ntiduhave dusanga hari ivyo twononye ngira rero urumva ko abari ikintu novuga ati kujya nagenda bikubwira ni ibintu dukorana ubuhinga budasanzwe mu nzira yo kugira abarundi twihiteka n'umuzungu aje ntaducishe mwijisha abona ati ba bantu nabo bari kuyindi mpwe bidasanzwe kugikoza impwe muye biriko biza kuyindi impwe bidasanzwe Fabri nababwiye nk'ibivuga muri presentation ngira bavyumvise yuko turi mu kibanza kirenza ihegitari zibiri abantu bakagumuka ngo irya soko ntiryari rinini bibibwirire bavyumve Fabri ngo nabe uravyibonera urabibona urabona guhera hariya hajya inyuma y'ijya clotire naho haracari mu kibanza kuko hajya hagara amabisi ni muri iki kibanza cufata yo guhera ngaha kugenda hariya gira buravyibonera kandi ikindi naco urabona hajya hagara amabisi no ku kioske naho hari muri iki kibanza nahajya impande ya Paredezar ni hafi hectare 3 ni haniniya cyane iki ni kibanza hafi hectare 3 muravyibonera ni ibintu bikomeye cyane turi ngaha naho zari entre barabona bino vyuma ingene bimeze ariko bangeneye kumenya iki gikorwa c'isuku turabona ko mu gihe ijana kwijana mbega ikijana ya disol mbega yoyo izaratanguwe nimba itaratanguwe haburiki nimba yatanguwe mu gihe urakoze amaitide diso yaratanguwe muga turiko turayakora mu mafaze kuko nk'ubu faze ya mbere ni kujya nagenda bikusigurira kijya gicapo mwabonye kirimwo ama shopping malls 5 bisigurika ati rero ijya ya mbere iri kuri iyi kote yoyo novuga ati ariyo tuzogira faze ya mbere amaitide disora ararembye which means mu ndwi imwe tuzoba tuyahejeje hanyuma rero tuce turaba ibya faze ya kabiri aha hoho niyindi story kuko ni hamwe hari ya nyubako igeretse 30 urumva ko amaitide diso yaho dutegerezwa kurondera abahinga bahanitse kurusha bajya bambere mwabonye urumva rero ko ari ibintu turiko turagira novuga ati dushiramo agaciro cyane cyane mu gukora ibintu biri professionnel muti inzigeretse 30 inzu novuga ko mu imyaka mu icyo gihe izo bayubatse izo biri mu zambere canke ya mbere ndende izokubaka ngaha muri kino gisagara muri no soko cyane gose ariko nakereye kumenya Fabrice turi mu gihe abarundi mwabahamagariye kugira ngo bashobore kuba abanyamitahe kuko bavyifuza bega ikijanye n'imitahe bigezehe mubona kamo mwabateye bariko barakitaba urakoze cyane kubijanye n'imitahe iri kirashikirizwa novuga ati nta murundi numwe asigaye inyuma
n'abatarashiramo bariko bariyungunganya. Yego. Aha twobabwira yuko uno musi dukwijije ukwezi kwa mbere turiko turegeranya imitahe mu makonte ari muri CRDB na Bankobu. Ubu mu Marundi turegeranije amafaranga arenga imiliyaridi 3 y'amafaranga y'amarundi. Turegeranije amafaranga arenga ibihumbi 300 by'amafaranga y'amadolari. Ngira uravyumva rero ko ari akamo novuga ati katwese, kandi abantu bumve neza ko gushiramo imitahe birabandanya kandi bizobandanya. Mugabo kushiramo imitahe kare ni kutangura kuronka inyungu kare, kuko urumva nko guhera uno musi abamaze gushiramwo ba mbere twebwe tuca tubaronderera aho twinvestisa ayo mafaranga kugira baravyara inyungu ya mbere imbere yuko dushika kuri iyi projet nyezina. Imbere ko mushika kuri iyi projet nyezina. Ariko mbangene kumenya mu Burundi ugera kuri kurabiza miliyoni 3 miliyaridi 3 mu Burundi turafisha abagwiza tunga benshi. Ushobora gusanga barenza ayo mafaranga. Mbega kubona tukiri mu kwezi kumwe miliyaridi 3 je ndabibona novuga ati sinke ni nyinshi. Ariko biravye ku bagwiza tunga dufise no zita ko ari inke kuko hari abagwiza tunga bafisa yasumbaye. Mbega muravye ugereranije abanyagihugu batobato n'abanyagihugu mubona ko bari ku rwego rw'umugwiza tunga mubona kamba kariko baritabwa ku rugero rumwe cyane gose. Mbo yo tuvuze abagwiza tunga je umugwiza tunga na wa murimyi wa ruguru arima akagwiza by'abihumbi 103 n'umugwiza tunga kuri jewe. Rero nkavuga ati abari bo bose bariko baraza twagiye igikuru nuko twamaze kubona ijana ko ibi bikorwa bizokwikorerwa n'abarundi nyene. Rero uwo muntu yoba yitwa umugwiza tunga atarashiramo umutahe nitwamusiga ntazotobaze. Rero novuga ati ni kujya natangwe nabivuga iki ni kigega cy'abarundi bose, abari umurimyi, abari umu businessman, abari umuki, kandi umuntu akamenya yuko gushiramo umutahe ni inyungu ziwe. Rero ku bwacu vraiment success is very promising. Success ni yose, nico gituma ubona twidegembya mu byo dukora. Nkavuga ati rero ibintu biriko biragenda neza kandi twebwe turi satisfied 100%. Beko baratubwira mu kwezi kumwe urabona ko ni ikintu gikomeye cyane Fabrice. Muri kuno kwezi imiliyaridi 3 ibihumbi birenga 300 by'amadolari murara ko arakambuka yuko ari tabibe. Ariko nkacavugana kuri babagwiza tunga twarabonye umugwiza tunga Sioni avuga ati ndashigikiye no mugambi. Turabimushimira cyane kuko araza agaciro k'isoko. Bangeneye kumenya eske abagwiza tunga rimwe na rimwe usanga bari kwiriko barakwega ibirenge anakaye kamubatera natashaka ku isoko ari abarundi bose nkuko mubivuga. Erega jewe umugambi sinahushiriye abagwiza tunga n'umugambi w'abarundi bose. Bisigurika ati rero abari umugwiza tunga abari inde nazashaka kuko je ndashaka ku making clear niyo yoba umugwiza tunga ntazoze yibaza ngo aje guteza imbere Fabrice, ntazoze yibaza ngo babarundi 500 canke miliyoni bamaze kuriha ngo aje kubateza imbere akaba vyiyumvira uko nabireke aje amasinzire. Bisigurika ati uko bigenda kose twamaze kubona ko bikorwa biriko birakogwa kandi bizo novuga ati biriko biratera imbere. Rero umuntu aza wese ni kuneza yiwe abari nuwo twovuga umugwiza tunga ni kubwiwe. Hanyuma je ubwo novuga ati tuvuze muri ya kategori y'abagwiza tunga novuga ati Sioni yaranyemeje. Sioni yaranyemeje kuko we warazi kubona akazoza, we warazi kubona future investment akayisizinga naguciriyemo. Barabibona ko kamya kumakora amamashini ariko arakora bari ku kivi kugira ngo nkuko babitwemereye isoko tugironke ku mwanya cyane gose. Turateri gaho nyene kuri mugiye tumenyere ibi bikorwa bya ariko bikunze gukora babihereza abagwiza tunga ako mwe muravye kuva muronka imarshe virus mukanya gato muri ko muyikora mu mwanya muto kubangutse bwije. Bagene kumenya ntabwo buhurugira yuko ibikorwa abagwiza tunga bamenyereye yuko aribo babihabwa usanga babatwaye akazi. Jewe ikintu cya mbere womenya ni cyuko ibi bikorwa n'ibyuhora. Je Fabrice mpagaza natumwe nuhora ni nkuko nyene ubyibagije. Fata Fabrice je sanzwe ndipfubyi sanzwe ndumurundi nta email narungitse kiyimana ngo inkundwa akaze kukurusha
bisigurika ati rero n'ubuntu bw'uhoraho yagiriye abarundi twese ari naco gituma ntiziganyije mu nzira yo kuvuga ati iki gikogwa reka abarundi bose bamenye ko ari cya bose rero novuga ati jewe nta bwoba ubwoba bw'iki nta bwoba kuko nta muntu nivye nta muntu ufitiye ideni uyo mbura kimazi nayo yo kuyumvira gushaka kunkorera iki nakazi kayo izohura n'uhoraho neza cyane uriko muratwereka uravye ibi vyuma n'ivyuma ubona ko bikomeye cyane hari na bimwe mbona nk'imvura ati none ibi vyari hehe mw'isoko kuri ya Bujumbura naraba nk'iki no yimvira ni imodoka yapfiriye ngaha ikintu nk'iki ni giga Fabrice Ibisigarira icyo nakubwira ni cyuko iri soko rikuru rya Bujumbura wewe nibaza kuri izi kundusha rero urabona ibi byose urabona ibi n'ibisigarira by'umuriro wari warahongokeye ngaha bisigurika ati nk'iki je ntacyo nzi mugayo ndavye for example nk'ari ya kuri yandi urabona hari uguma rumeze nk'ubu cyambona ko maybe cyari mugenzi wakijya ndakunda yukurebera kure wowe urabonera kure kabisa biriko biza kwiri point midasaka wavuze ati ibi vyuma ababikeneye niba rindira abe appel d'offre bashobore kubironka ariko irivu byongeye ugifuza neza kuri tora ivu tubwira ni riri ajya ku matafari kandi ni riri hari oya ivu niko navuga he ngivyo ni ibinyene ivyo bitafari by'ibisigarira aha ivuna nivu rizokwimbwa ngaha iryo twebwe nk'abahinga tuba tubona tutazokoresha uwo ari we wese aba yipfuza ibivu icyazana n'amakamyo ndabona itore ritoya nka rijya cameraman araribona urabona ko gikore nk'abantu nka 10 bega ku kintu kijanye no gutegurira isoko n'ataje disore muri ko murakora muzogwana gute kugira ngo ubukomezi isoko bwari rufise mushoye kubunganisha canke munaburenze ko kwingena ibivyuma vya kera vyari bikomeye ico womenya nuko bizoba birengeye gose ivyo novuga ati ivyo twahasanze kuko erega niryo terambere none tudateye imbere twoba tugiye gukora iki bisigurika ati rero abe mu byigwa byose turiko turakora ama étude diso ama pla ubuhinga ama research turiko turagira ategerezwa kuzana yindi ntambwe nini n'umurundi wari we wese azobona ati iterambere riturimwe isuku murarihejeje étude diso rikurakogwa ibi bintu byose by'ibisigarira mutekanya kubiyakura ryari ga Fabrice ico no kubwira cyo nakubwiye biragabuye jewe ivyo fise ku burenganzira ari ibi bivu bireko birakogwa nakubwiye ibi vyuma navyo ni leta rero ngaho naza nakubwira ati genda wibarize obeye mugabo ico nzico nuko harimwo nabo muri ARB bariko baregeranya novuga ati ivyuma vyiza rero nibaza ko vuba bazobikuraho kuko no kubikuraho borohereza twebwe ngira urabona nico gituma ndiko ndabisugumirino vyose kugira jewe muri faze ya mbere ntangura ibikorwa byanje kandi uravyibonera nk'ibi ni bya bivu bya bideshe abantu bashobora gutwara kugira baje gucompacta aho bashaka mugangira urabona inyuma yaho ko ari hamwe tugenda turegeraniriza ya scrub damwe yibi novuga ati y'ivyuma bishobora kugurishwa na leta ibyo ngoma ndabivugako muriko murabitwereka ariko bankeneye kumenya Fabrice hose mwarabomoye ariko kuri aya matwarete yahaho zisoko nimwigeze muhabomora kweri kandi mutashimye kwa aho sina matwarete ni kituo cha police icunga ngaha aha muri ville igituro rero kubera kujya nakubwiye ati faze ya mbere ngaha dakorako gace tuvuga ati reka tube turaharetse kuko ku neza ya twese nitwabomura dutegereza kuca tubarondera aho baguma mu nzira yo kuguma baducungereye bacungereye umutekano wo ngaha muri ville so nico gituma ubona aho twabaye turahareka nayo ubundi burya faze ya mbere nijya ariho ubona turiko turagira ama étude diso mwaravuze muti gushika itariki ya 16 abari bashize bazo bashizemo ariko abantu bakama bibaza bati mbega gushika guhera ku itariki ya 16 nta muntu azoshobora gushira imitahe muri One Africa babyihenze ko gaye
bavyihenze ko itariki 16 yego siyo kugara ikigega rega tuguma dushiramo ikigega tuzobandanya dushiramo kugeza aho tuvuza ati amafaranga novuga ati amafaranga yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura yo gukora iyindi migambi hanyuma tubone no kugururira n'abandi banyafrika mukazoza mu gihe abarundi tuzoba twiyestaye rero umurundi ataragura umutahe ahubwo namubwira tunyaruke rero nkavuga ati ikintu cy'itariki 16 nukugira batanze imbere batangure kuronkako batangure kuronka inyungu kuko mu nzego z'ibigega twarashizeho umu conseil d'investissement icyajejwe ari kwiyumvira no kwiga no kuvugana n'inzego zibijejwe mu nzira yo kugira tube turavyaza umusaruro tube turaronderera inyungu wa wundi yatangura kuza aho tutahura ko gushiramo umutahe kare niko utangura kubona inyungu hakiri kare ni utangura kubona inyungu hakiri kare mbega aya mbere kuya plus ndabize amabanki yose bifise toyaye uriko baratubwira turazi ko musanzwe mukorana ni banki zibiri hamwe na microfinance mbega byose amahera azokunga ku mato amwe cyane gose ategerezwa kuko mu Kirundi baravuga ngo nta mwana n'ikinono so uwarishe muri umuco microfinance n'uwarishe muri CRDB bose bategerezwa kuba treated canke bategerezwa kuronka treatment iri hamwe so to iguma ari imwe kandi kiryoshe kurusha mwarabonye ubushize twagize inama na BRB mu nzira ahubwo yuko yatwuguriye amarembo kwinvestisa ku cyo bita amatitre de trésorerie urumva rero ivyo byose n'uburusho buguma buza ku bantu bariko baragura imitahe mu miseze twarabonye mu nama ni naco kibazo nagomba ndababaze miseze twarabonye muri kumwe na gouverneur wa Banque Centrale du Burundi ariyo BRB bangene kumenya mwayaziki mwashitse kubiki urakoze ingingo nyamukuru twariko turayagako niyo nyene yo kugira abariko baratanga amafaranga yabo mu kintu kijanye no kugira batangure kuza barabona izo nyungu mugikiri hejuru y'ivyo umutekano ndabisubiyemo umutekano w'amafaranga y'abene gihugu kuko amafaranga ya Fabrice amafaranga y'umuntu numwe n'amafaranga ya wewe waguze umutahe bisigurika ati rero twebwe iki turagishinga na cyane Fabrice ni umutekano w'amafaranga yabo rero BRB nka nyina w'amabanke yose byari novuga ati ni ngombwa kugira tuganire hanyuma mu nzira yo kubereka kuko rega BRB yagarariye leta abarundi natwe rero nitwe leta nico gituma mvuga ati mu nzira yo kugira ibintu byose bibe protege hanyuma najewe nk'umuvisionnaire w'ibi bintu naje njyame sinzire menye yuko abanyizeye ntazobakoze isoni nuko inama yarabaye ariko mbankeneye gusubira kandi kumenya Fabrice ijya nama irabaye mbega amafaranga agomba yunguke umuntu azoza aramenya gute ko umutahe wiwe wakuze urakoze bankobu ikigiye gukora kandi yanaronkeye uruhusha kuri iki kigega cyacu nicyo bita transfer agency canke register bisigura ikata abanyamitahe bose bazoba bafise liste bazoba bafise konte y'umunyamitahe muri bankobu bisigura ikati rero wewe urashobora kuvyukeje ukagenda kuri bankobu ukavuga ati ngiyi konte yanje ndabira wa mutahe wanje umaze kunguka ngahe wa mutahe wo buri kurunguka canke hageze kugurisha umutahe wawe mwumvikanye n'ubundi muntu kacuja muri banko batingira transfer kuri umuntu byose birashoboka canke uwo mutahe wawe ukawushira kuri Bourse du Burundi ukawujana kuri trade rero kuwushirako ivyo byose ni ibintu abanyamitahe novuga ati umuntu wari we wese azoba afise uburenganzira bwo gukora mwibuke neza hari ikintu bita isoko ry'amafaranga icyo bita marché de capital canke capital market mu Burundi rero beshi ntibari bwabikore ntibari bazi ko bibaho rero iki ni kigega ca mbere iki ni gikogwa ca mbere kigiye guhama amahigwa abarundi gutangura ku tradinga
canke kudandaza amafaranga yabo kuri marché de capital. Urumva rero nico gituma ubona ko bankobu turiko turafashanya cyane kugira izo infrastructure zijeho mu nzira y'uwari we wese bizoza biramworohera. Mwibuke ko ubu turiko 2040 2060 dutegereza kuyishika ko vuba kurusha yaho umukuru w'igihugu yadusabye. Ego turi mu gihe iri soko ivyarishikiye turabizi ni ngorane n'ubu abarundi bamwe bakirira. Ariko mugwa mutangure kuryubaka nimwaheza itidisore. Ariko mba nkene kumenya ikintu kimwe gusa mbega ku kintu kijanye na assurance kuko isoko yaje ari vya assurance riba ryarasubiye kubaka ku kintu kijanye no kwasugisha rino soko giye kubaka coco mwaraciyumvire niba mwaraciyumvire mu kigejeje kugira ngo umunyamitahe zo yashitse batamubwiye ngo yahombye kubera ryahiye cyangwa yacikiwe n'indi. Twebwe ubaka nation group professionalism yacu n'ubwa mbere imbere yuko tuzana novuga ati inyundo ya mbere twari twagiye kuhasira ibi bikogwa biriko biraba ubu hari yasire kuburyo umukozi yo uhura n'ingorane ngaha assurance umenga twagize sokare ubwo nyene ikimukurikirana. Ivyo rero nta kubishidikanya ko nayo ubundi ku gikogwa nyezina isoko nyezina ni obligatoire. Je nakuriye muri Australia ndaza akamaro ka assurance n'amazu usanzwe nkora sinobikora atari yasire n'abakozi banje bose najengiye kubabwira abakore batari yasire n'Imana yo mpana. Yego muriko barabitubwira ariko mangene kumanya Fabrice turi mu gihe tidisore muzigejeje kure uravye murindi muriko mwari mwihaye amezi 6 ariko turavye aya mezi 6 hazova nashika ahubwo isoko ryaratanguye kuba cyane gose mangene kumenya naye mafaranga yibanza asaba kugira ngo ino soko muritangure neza neza ayakenewe mwayaro. Urakoze ofete uko bimeza ajya amezi 6 si twe twayihaye. Ubwa mbere leta ikitwumvira igisabo cyacu yavuze ati reka ndabaha amezi 6 ndabe ko muzobishobora. Bisigurika ati ayo mezi 6 yo yahera atani nyundo tuzanye ngaha atana kimwe gikozwaho leta yakibona ati babantu ntibashoboye reka turondera abandi babishoboye cyangwa undi abishoboye azabikore. Mugabo urabona ko twarahegiye guprovinga nico gituma ubona n'inyuma y'ukwezi you look at it, you see it. Bizigurika ati rero kuri bijya bikogwa vyibanze gusa kuri ya faze ya mbere ku bwenge bwa FABLICE ndasubiye mu ntituraheza kuvyiga ntagira baca bavuga ngo Fabrice avuze ibiharuro ibini ku bwenge bwa Fabrice ndabona ko ari ibintu bizogwa muri ya prepre nka 30 miliyari uko iri soko rizo kubakora no faze ya mbere complex imwe gusa complex imwe gusa ari ya yindi faze ya mbere ivyo navyo raba puro moma tumaze kwegeranya hafi miliyari zirenga zingahe urumva now ayo ma miliyari niyo twovuga ati tugire fondation kugera ku kigega ngira urumva ko twatugeze cufata wa murundi mwene wacu ngira urabona uko abantu bariko barariye nico gituma navuze ati iki gikogwa cyarahejeje kubaho umurundi wese akibone cyaheze kuko abarundi twahagurutse ntidugisubiye inyuma ubu tuje imbere kandi abarundi batahure ibi ni vyunguka. Je nta muntu ndiko nakubwira ati nazana umutahe ngo wifashanyo no ndasubiyemo nta murundi turiko turabwira ngo zana umutahe wifashanyo ni umutahe w'ivyunguka abimiryango iri ruguru abimiryango iri muri diaspora ari imiryango iri Bujumbura kwinvestisa muri ibi muri iki kigega ni kuneza yabo kuterambere ryabo kandi icyo bomenya nuko bazunguka byinshi kurusha kuko iyi ni project imwe mu ma project menshi bazoronkako inyungu ni project imwe mu ma project menshi bazoronkako inyungu nuko baguma babaza bati bega ko tuzi bose babishaka ruguru canke ngaha muriko mukora iki kugira ngo nawe umunyagihugu hariya mushobore kumushikira nawe ashobore gushiramo umutahe vyoroshe. Icambere cyo urumva nk'ubu gukorana n'aya mabanki ari hose akaroro ni bankobu akaroro ni CRDB akaroro ni za muco microfinance urumva ko ari mu nzira yo gushikira bene gihugu nayo ubundi n'ubu tubandanye nyene turondera inzira zitandukanye mu nzira yo kugira tubandanye tuborohereza mu nzira zitandukanye rero urumva ko ari ibintu bibandanya bije imbere. Iri soko rigisha turazi ko ari abantu benshi
bagize ibibazo vyo mu mutwe, bamwe gira ibibazo mu mutwe, abandi nabo barakwa kwiyahura n'ibindi vyinshi biraba. Turabizi ko kijya gihe hari abantu babika ibintu batabibika mu mabanki, yaba amafaranga eka n'inzahabu. Mbega mu bintu muri ko muratora ngaha hoba hari ibintu by'agaciro mwasanze, haba inzahabu cyangwa ibindi? Oya nta nakimwe nta kintu nakimwe jewe cyo kuvuga ngo gira icy'agaciro novuga ati cyatowe ngaha. Antukayo byaba tuba twarabishikirije inzego zibijeje. Ego kandi urumva twobahamagaye tukabereka nayo ubundi ukumubibona nuko nyene. Hari cyo muri ko murakora kugira ngo ukumubandanya nyamwimba mutora ibindi kugira ngo haba mu bakozi banyu canke n'abandi muri ko murakora kino gihe umwe wese ashobora gukora kugira imbari cyaje imbere ngaha kiboneka. Bo ikintu cyo dukora twebwe abakozi iyo binjiye ngaha hari imbere barabasopa, niyo basohotse barabasopa. Rero urumva hariho iyo discipline mushira hamwe yo kubahiriza amashantiye tuba turiko turakorerako. Mugabo sinazanye umutwe ngaha wo kumva yuko hari imari zizova ngaha canke nzotora. Rero vraiment ico sino nta na kimwe twovuga ati cyoba gifise alerte cyoba cyaratowe ngaha. Nuko Fabri, abakene gushira mu mitahe babasanga he kugira dusozera? Murakoze. Mbo icambere cyo ngaha nyene kuri iri soko hajya imbere hariho one stop solution ya biro ushobora kuza kurihira ku mutahe ukagenda usinya na rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Biro yindi iri mu mbavu ya Mex Imprimerie na stade iri kirubakwa iriho numero 7 kuri Boulevard de l'Indépendance. Urashobora kuza ukahasinyira hajya naho gusinyira gusa. Kuri imitahe ugenda hariho hose muri Bankobu, hariho hose muri CRDB, hariho hose hari umuco microfinance. Wewe ugenda uvuga kugiye kugura imitahe mu kigega kizotanga amafaranga yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura ukabandanije kuri ivyo vya acte d'engagement cyangwa ubwo rupapuro rwo kuyemeza kuba umunyamitahe. Nababwiye aho mworutora ubu rero mwona ruronka kuri CRDB siege na Bankobu, I think na CRDB Ingozi no kuri umuco microfinance Gitega, novuga ati no muri Asiatique muri CRDB. Ikitibagiwe ni kuri online kuri imitahe yacu.com canke oneafricinvestment.com. Nuko yasit ego twitege ryaye abanyamitahe bazarabibona ku mwanya mu telefone. Abanyamitahe kugira bagume babibona mu byitege vuba. Ni mu I think nko mu ndwi nka zitatu canke zingahe mu byitege vraiment ko turiko turakora ibikorwa byose kugira abantu bagume bakurikirana ibintu byabo. Fabri ndagushimire cyane. Ndabashimiye gose. Ego nuko narababwiye nti isoko ryacu, uburundi bwacu, imitahe yacu, ibyiza by'iwacu. Je narababwiye sidayidro yitwa Juste Gael. Twari ko tubereka ingene isoko nkuru ya Bujumbura aho bigejeje mu bijanye no kurisukura no kugira ati du sol. Ko kuri ahandi shimbire ubakanesha shimbire biando camera ingene yadufashe neza ibintu biragenda neza. Ndabwira ati bye bye cha vista. Urarindira kugira ngo ushemwe imitahe umwanya n'uyu, umwanya ni gwawe, akanye kacu naka. Bye bye cha vista. Urawushira umushuro, ushura none.